ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo cinge mwiriwe umwe wese aherereye. Uyu munsi tuje mu kiganiro ijambo ry'Imana. Kiganiro ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ubuzima twese turabuzi ko buva ku Mana kandi turazi ko Imana ariyo itanga ubuzima. Niyo mpamvu rero n'ijambo ry'Imana n'ubuzima. Haleluya. None tugomba tugende mu ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yeremiya igice cha 39 ku murongo wa 15 dushike ku murongo wa 18. Haravuga neza ngo kandi ngo ijambo ry'Uhoraho ryari ryaje kuri Yeremiya igihe yari acugaraniwe mu rugo rw'ibohero riti genda ubarire Ebedumeleki umunyetiyopiya uti uku niko Uhoraho nyeningabo agize niwe Mana y'Abisirayeli ati raba ngira nshitse kuri iki gisagara ayo nakivuze ko y'ivyago ariko atari ayivyiza kandi bizoshika uvyibonera kuri nyamunsi ariko weho nzokorokora uwo munsi ni jewe Uhoraho mbivuze kandi nuzotangwa mu maboko ya butinya kuko nazobura kugukiza nuzokwicwa n'inkota ariko amagara yawe uzoba uyakijije kuko wanyizigiye ni jewe Uhoraho mbivuze. Imana yacu ihabwe icubahiro. Iki cyari igihe umwami Nebukadineza atsinda i Yerusalemu agatsinda abayuda, umwami w'abayuda agatemanisha agahunga, maze Yeremiya nawe icyo gihe yari yarafashwe ari mu ibohero, ariko ijambo ry'Imana rimuzako Imana iravuga ati ni jewe ndakwibwiriye. Imana ivugana na Yeremiya, Imana yegera Yeremiya kuko Yeremiya yari umwizigirwa, yari yizigiye Imana. Haleluya. Iyo wizigiye Imana ukagendana n'Imana, Imana iragukiza. Ibi byose ijambo ry'Imana Imana yarungitse kuri Yeremiya ati genda ubwira igisagara ati ngomba kwikihanisha uburakari bwanje, ariko wewe nta nkota izogushika ko Yeremiya, kuko Yeremiya yari umuntu agendana n'Imana, yari umuntu yizigiye Imana, yari umuntu akunda Imana, avugana n'Imana, yari umuntu agira ijambo ry'Imana ikabuzima, agasenga uko bikwiye ko bibereye, akiyegereza Imana. Imana yaramurokoye, Imana imugirira neza, maze kuri uyu murongo wa 18 natubwira neza kuko nazobura kugukiza nuzokwicwa n'inkota ariko amagara yawe uzoba uyakijije kuko wanyizigiye ni jewe Uhoraho mbivuze. Haleluya. Uhoraho nashaka ngo umwizigire, agukize mu bibazo urimo, agukize mu ngwara, agukize mu madeni, agukize n'inyozi zago, ariko kuko wamwizigiye, wamugize umugenzi. Imana nishaka ko tuyitinya, bwishaka ko tuyegera. Nawe izigira Imana mu rugendo rwawe rwose, uyikorera muganya yawe yose, Imana ntakabuza itakwishura. Bene data mwumvise ijambo ry'Imana, Imana ibahezagire kandi Imana ibahe umugisha. Shalom shalom, narahezakiwe.